bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo c'itanguriro igice c'8 umurongo wa 14 gushika kuri 19. Itanguriro igice c'8 umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 19 handitswe ngo mu kwezi kwa kabiri ku munsi wa 27 isiruma Imana ibarira Nowa iti sohoka mu bwato mwe n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe kandi usohokane ibiri n'ubugingo vyose bifise umubiri biri kumwe nawe ibiguruka n'ibitungano n'ivyikwega hasi vyose kugira ngo bisegenyukire cane mw'isi birondoke bigwirire mw'isi. Nuko Nowa arasohoka bona n'abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe n'ibitungano n'ibikoko vyose vyikwega n'ivyikwega hasi n'ibiguruka vyose mbere n'ibigenda kw'isi vyose nk'uko amoko yavyo ari birasohoka biva muri ubwo bwato. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, ndavuze ngo kaze mu kwezi kwa kabiri, ukwezi kwawe kukugururirwa cane wowe n'abawe hamwe n'ivyawe. Uvyibarire ubarire n'abandi utuko n'ukwezi kwanje kukugururirwa cane jewe n'abanje hamwe n'ivyanje. Imana ishimwe cane. Nowa yaramaze igihe kinini mu bwato yugaranwe kubera umwuzure warateye mw'isi. Hanyuma inyuma y'imisi 150 arasohoka mu kwezi kwa mbere ngo akurako igisakaye ubwato, araraba hanze abona amazi yagabanutse, ariko amazi yaheze neza mu kwa kabiri aba ariho asohoka. Muri uku kwezi kukugururirwa si ukugururirwa gusa, ni ukugira ngo ugire ico ukoze, usohoke ugwire utere imbere. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Witege kugururirwa ugasohoka kandi ukabona wagukirwa impande zose. Uyu yari yugaranwe kugira ngo akire ivyago. Hari ibihugu vyinshi henshi bagiye barugara amashure n'ubuzi kubera iki cago ca coronavirus 19. Hari woba baragutebeje, waragusavye kurindira ku kazi, dosiye akabarayigumije. Ndavuze ngo icagutebeje cose arabakugirira neza, bari bagusavye ngo urarindiri arabakugirira nabi. Wugururirwe kandi wugurirwe gusa, wugurirwe cane maze usohoke wewe n'abawe, habeho kugwira, habeho kwagukirwa, habeho kumererwa neza. Urakoze kudutega yombi. Waturire ukwezi kwawe, waturire imisi yawe, waturire amayinga yose, waturire ukubaho kwawe nk'uko Imana abari Adamu na Eva ngo bite ivyo yarahejeje kurema bavyita amazina, biba uko nyene. Nawe wature wizeye. Kubw'ivyo reka dusengere hamwe. Uhoraho Mana yacu, ni wowe Mana y'ibihe, ni wowe waremye imisi, ni wowe waremye umurango n'ijoro, ni wowe waremye igihe cacu, ni wowe ufise imisi yacu ngo uyizi yose tutarabako. Kubwo kwizera, kubw'imbabazi zawe zidushekanye muri uku kwezi, kubw'ubuntu bwawe turatuye ngo uku n'ukwezi kwacu kukwagukirwa cane twebwe n'abacu hamwe n'ivyacu. Mana turavyakiriye. Mpwemu yera abidushikirize, mpwemu yera abidushoboze, mpwemu yera kure ivyari vyatuzibiye vyose, mpwemu yera dushoboze gusohoka ahari huguruye ntitubibone, amaso yacu abibone. Aho twaja ku mwango utariwo, Imana udushoboze kubona umwango nyawo waduteguriye. Ugire neza uyadukurikiye, abadukurikira babone ukugira neza kwawe muri iyi misi n'imisi iri imbere yose, kuko ni wewe mugisha wacu, ni wewe utugira neza. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.